ntabwo ubu rujya bene ryo bakwita urukundo bagwita urudandazwa urudandazwa ntabwo ari urukundo kuko umwe wese afise aprofita kuyundi nk'akarorero abakobwa ni benshi kwisi habiracitse hari ngo naka ngo arancitse nguda mukobwa ni mwiza beza bazoguma bavuka ariti beza bazoguma bavuka ubu mwaka wa 2026 hari abana bakuze beza 2027 gutyo Imana iba iragutereka beza barahari cyo tumarana ngo ndabaha impanuro mwitonde nta kindi akeneye kuri wewe ko nta kindi kintu woma kimunezera sex yonyene niyo ashaka none bibaze ko ryari ko rukundo gari cyo waruzi ko ushobora kubimpa ukabima tukanaryamana ndetse ntanagukunda atarukundo notanda gufitiye fise profile kugira gusubima bijya bintu nyimbara amafaranga uyacikane wigiye none nkagenda ntanagukunda kugira ubone ko umuntu agukunda ni uko n'abahungu bamwe batanga amafaranga bakayaha abakobwa n'abakobwa hari abayatanga akavuga nti ndakubise $100 ijana neza ubaka inzu wowe kubera urabona ca wubaka inzu akagura parcelle aho nyina nase bari hari ashanta n'amafuta ariko baranajya akaca yahereza ariti genda wubake gerugure parcelle ariti nawe cyakora acagenda akacahagarara agema natane cyo wona shika ko mbere kubera ikintu ubusa kuti nyine urazi gituma rubusa erega ari tujye ukunda ntagukunda warubizi ko ukunda atagukunda waruzi ko ujya nawe ukunda ujya nawe udakunda ari wagukunda naba badamu bo mu ngo mwiyuba ariko za muratora amatelefone y'abagabo sivyo umugabo uvugana n'abantu bose ashaka ariti je none umugabo yangura telefone kandi nzovugane nawe gusa tuzaha tuvugana akazi ndagahagarika gitsina gabo samaranga mutima nta rukundo bagira rero namaranga mutima kumva gusa nakamubonye bobo baraba ivyo inyuma barabibi vy'inyuma nkuko uri kurandaba ntibarabi vy'imbere niyo maranga mutima rero abagabo bagiye Yes ni Angelique yose timidone tinkeriyaliste ni Njizu gasaka ni Elior TV mu television nziza kandi zigezweho impamvu zigezweho ni kubera ko bimwe mu biganiro tubaha binezereza umutima byubaka umutima bisa n'umutima bishikana kure kandi byubaka benshi donc biryohera benshi kandi mwarakoze cyane ku commentaire na feedback muguma muduha musi turaryohewe nashoboye kugira ubwaka ryo kuronka misi manuri miss kandi banzo byemere kandi yo gushavura twengerekana ndi madama ari madama ariko nyine na madama araba miss ntaribi aho ndazi ntuza kwidoga cyane yes je ndakuzi ariko banzo widoga yuko yadukurikirana yaba ariko baradukurikirana ku mazina yanje nk'ibisanzwe ni Uwimana Viviane Viviane ni kintu ki Viviane n'umuntu asanzwe ariko benshi bakabanzi aho sanzwe nkorera mu nyubako za Sokabu nibaze uko ivyo sawa yeseka njimugire kamzibugire Viviane n'umumenyesha makuru hakomeye cyane kisigara cyangozi nako gwa natunga urutoke nanyeganyezwa kuko hejuru nkuru wanditse je ndi ndayisoma hari igihe n'icyoso zirako kuza je ndazi bamazibona ku Gasaka TV barabimenye amazibona ndazi baraziza barakuze kumenyere yes Viviane meze gute meze neza cyane shararyohe sana ndashimira fresh yaguti kazimvye turato hasi nyene akajinsi nk'ibisanzwe niko dusanzwe tuba twimereye nyene ku gisiko cyo go hejuru kiba kizimvye nyene kabisa mumenyesha makuru azimvye na cyane yes je nyine twakana kera niyo mpamvu numva yakuganiza vyinshi umuntu wanje ndakubaha cyane ndanakwemera yes mu rugo n'amahoro nkazwira umumama mu rugo n'amahoro mbeba bitangwa n'abasheri oya n'umutware abasheri niwe mukiri bato twe abatware burugo nasize bakomeye n'abana baraho ndetse nkuko nk'ibisanzwe tumeze neza cyane turashimira Imana ngira nawe ubibona ko tumeze neza kabisa n'amafaranga menshi agafaranga kayo karaza bukebuke kayo karanya baba bukebuke nibaza ko mu minsi takwidoga kuzoba kurimo kabisa yes jewe hari akantu ciuvuga numvise umenga tuduga ko ngo saba sheri ngo namwe ngo munabatware sikumbwiye ni umutware w'urugo mwami w'urugo none utangura kwitwa umwami w'urugo ryari nibaza yuko nkanje je maze imyaka myinshi nubatse ko mfise n'abana bakuze kuva umunsi ambwira ko nkunda tukagenda imbere y'amategeko n'imbere ya pasiteri wanje akabyemera imbere y'Imana n'abantu akabyemeza ati ndagukunda urabaye umufasha wanje niwo musi yaciye yitwa
umwami w'urugo ivyo no bivuga kuvuga ngo n'umwami w'urugo gute kuko je nahindura irindi zina nkiri muhira banyita Viviane ariko ubu kuyandi mazina ni mukanaka madamu naka urumva ko mpindurirwa izina cyane izina ry'umugabo kabisa dufate nk'ubu ndi muka Daniel numva nyose navuga tujya ni muka Daniel ku batabizi nabo benshi baravuga tujya ni mama Baji urumva ko nahinduriwe izina kabisa arose abana ibibondo ubu ntukiri wawo oya sinkiri wawo yes kabisa wala nahezagiwe mu majenzi ko turabona mwino misi mwibarabara ntibatinya kugenda ngo bafatanye ngo barakundana niyo imyaka 15 ntacyo bibabwiye bamwe barani usanga telefone yabo yanditse ko ngo ni chérie undi ngo ni madame undi ngo shushuti bintu nk'ivyo ugasanga nyine urukundo basi barogize official ku buryo ku myaka mike yabo badatinya kubigaragaza ntabwo ubu rujya bene ryo bakwita urukundo bagwita urudandazwa urudandazwa ntabwo ari urukundo kuko umwe wese afise aprofita kuyundi ntakarorero ubu ibiharawe haharawe amafaranga umuhungu mu bisanzwe adafise amafaranga ubucumengo imbere y'umukobwa ntacamaze ati ko twabehawe nivyo ko namwe ahungu murafise ivyo muviza ku bakobwa kuko nawe nta kindi kintu bari kwakuvizako kabisa tukizanye ukuri tuvuga no kuri ewe mvuga ukuri je kubwanje nta profi abandi na kuko je ntiwombwira yuko woba uri umuhungu w'imyaka 30 uri kurakunda umwana w'imyaka 14 15 kuduga ngo uri kwamukunda kugira ngo azokubera umugore ngo azokubera umufasha cyane igikunda ufise icyo uri kuraviza ushaka iki none nyine kigiyo viza benshi bashaka sexe altire sexe niyo bashaka niyo kenshi bari ko baraviza umukobwa nakavuga ati ndiko ndaviza y'amafaranga ya mungu niyambara neza nafise amafaranga nanje niyo shaka mungu nakavuga ati okay jama heranzo yakwa kibazo nzagwa ejo nzagwa hirya ejo nzagwa ariko nanje maka ndakubonye kabisa kuko sinumva ingene ushobora kuba uri umuhungu ubu nkuko kwawe hana kubura umukozi wa leta kwacumbira ko ushobora gukunda uja mwana wo mu windwi ngo mu mutware ariko twe mu misi yahera byarakunda pe nyene ku itandukaniro nirihe itandukaniro rihari ubu mu bisanzwe kirya gihe burya nta bintu by'ubusutwa birebure byari bwazi mu gihe cyacu kuko ntanze nk'akarorero je nagiye na umugabo tubana yantenda nkiri ku ishuri ariko ni wacantwara ko namurindire nawe arahiza kaminuza nanje mwico gihe nari ngeze kure cyarantwangeze mu mwaka wa 10 yacantwara ariko je nagumye mbandanya nika kuko mwico gihe amaze kuntwara nta kindi kintu nari mfise nta indi vision nari mfise yari yo kwiga icongeye ko nuko nagenda mu muryango w'abantu bitse bari baritse ni wari ku sinari kuhahonyora ndize nateza kwiga hasi hejuru ariti ndakubwira amateka yanje ni maremare cyane ni maremare ariko abu ntavyo boshobora ntavyo boshobora kumva yuko woba uri mu rugo ukongera ukiga ariko je nabishoboye ikibazo cyo mu 10 nagikubise imaka na orientation barayimpa nziza ndaja kwiga mu kibazo ca leta uri umugabo kibazo ca leta subatse abantu twiganye baravuga tuya n'igisasu kabisa kuko nagiye ko nari namaze kuronka umugabo deja akindi kintu cari kunda naco niga ndondera naronda umugabo nenda mufise ukoranye inguvu nyinshi nakoranye inguvu nyinshi yo kugira ahubwo ndonke nakazi kabisa nani nzosahiriza umugabo kabisa ubumenyesha muko kuko hejuru gifaransa no muco giho giswahili oya igiswahili ni bukebuke bw'igifaransa nibaza ko atahari wonjana ariko icongereza mvuga to ndagukuri inkofe kabisa mu gifaransa gifaransa ni bisanzwe ndazi nta makuru namwe ntoshobora kwandika mu gifaransa kiretse yuko nyene twebwe iwacu igarinye ntutse yacu twandika mu kirundi ariko vuba cyane tugomba dushe no mu gifaransa kwera bagomba bagira radio kabisa hanyuma reka tuduge kwijambo kuvyerekeye ugo rukundo ivyo byakera kandi twinjire mu vyubu ingorane ziriko zirabubu Viviane no kubaza ndabona bamwe mu babaje niko ravuga niyagize mariage mu ndwi imwe isafuriya ziba zica ku mutwe agenda umwe kwepa no muguma ari ntambara mbe wibaza yuko ari kubera iki mbega ya masafuriya cyane wewe ntaje aje mu rugo aje kubaka mwamaze gusinya yaravye imitungo kwanza nurya muko ndamugiye kafise urupango afise parcela ngahe afise ibiki nivyo byo yaje visa yaje visa wa mutungo ni washaka akavuga ati okay naho twobana umunsi umwe kazima je vya bindi ndabibona nivyo nkeneye kuko bo baramaze kwishamo yuko ubu mushwanye n'umugabo divorce yihuta ariko ngatwebwe ntiwozana divorce wahavyaye mu rugo ngo ugiye kuzana ama divorce uratena gatena kugira abana nabo banze bakure
nibyo niyo gukubita ariya nca numva akantu nigeze kumva ngo shaka unyice ngo niko nzubaka none mva he naje reka je musi muhira abandukize ngiye kubaka none je kwereka abavyeyi banje nuko atanabo marakayizuma nta nabo nkifise yo nkiyafise ndazi baba bakibana ariko bamba bukwe ndabona ibyo barimwo nabakera ubu bari mu ngo zabo kandi ni sawa nta biracitse hari reka murugo nta bihari canke n'ikibazo c'inzara ikibazo c'inzara cyo gutuma ugenda hari twarajonje hari turakubitwa turi kwishure turakubitwa kandi twubatse ukavuga ati nani natamuhira abana bizagenda gute ukemera ukahebera ubugade abana ariko wewe ni catumye tutiga kandi catumye tutabana n'abagabo kabisa ariko abubu sinzi ikibazo bafise usa wumva nk'umuntu afise imyaka reka turabe n'abana gusa usa wumva nk'umuntu afise imyaka 40 ngo ndahukanye ufise matsi kugira imyaka 40 bahukanye ugiye ubundi mugabo cyandi baza yuko n'uwo mugabo ugiye ko nibaze ko uri kurajya pike byane ngo bitangwa na mapike nta birenze babihari kujya karifiti ariko je wambwira yuko nkuno shaka kuva mu rugo kwanje namenekeye cyambe na mbere naragenze gusa kugeje urugo ndagubake sivyo gira ndo nkoshobora kuba nararaye ubusa ndabibona ko cimbwa yuko je no casohoka gutyo ko bahabaye iki uvuga nti ndabihebe ngende ngese ko bahabaye iki ari ikintu cyo ntuma sohoka mu rugo ubuco bari giye Kubuzarisha bya bindi ngo nabonye ngo message ngo umugabo yanditse oya none umugore yisone ntaza gutora telefone y'umugabo ishaka kwikiwe kusegwa je nkubise gwanje je nandikirana nabo shaka nkabwana nabo shaka ariko gusa nkamenya limite ko ndumugore w'umuntu nkamenya yuko mfise urugo ntahamwe ubu reka twanze tuvuge iby'abajene nibyo mu ngo ndaza kubyinjiramo cyane ahubwo ndose kiganiro nagishaka ibyo bure uri kurabiraba nibyo nako ndavuga rite ubu mukobwa no munsi barakundana n'umuhungu bagakundana indwi imwe ngo batwaranye hariti indwi imwe batwaranye mwagiye he ugiye kugira iki abiwabo barakuzi abiwanyu abiwa n'umukobwa atejani bakuzi abona n'umuhungu bakuzi bahore mu gisagara ngo twatwaranye ariti ubwo rugo ruzora amagote twebwe mu misi yacu ntiwaja no ku mugabo wakure mu kibano handi wabubatsi bakuzi neza nibo wajako ariko inyuma y'urugo bakaraba kavuga ati mwe burya hajya inyuma y'urugo hariho n'igitoke burya mukobwa warazi no gukubura ariko umwana wuba arashobora kuba atazi no gukubura atira atazi no gukubura atazi no gukoropa ona majambere ayo majambere ari he cyo tuma ibyo usanga bigoye ngo batwaranye je namye mbaza umukobwa wanje ndamubaza nti none nkawe umugabo wumva ushaka n'uyu we umugabo afise amafaranga ufise ayawe urafise goya ngo ntayo mfise ubonye uri umuceri mwiza cyo bibaza yuko ara yagwawe nane kimwe uhazeye ko wewe kiretse gusa ko twakuvyaye gusa tukakurera uwo cyo kintu cyambere kintangaza ayitire jewe ikintu no hanura mu bisanzwe uburya nta mugabo wowe umukobwa nta mugabo warukene kujya katafise nawe ucukora ufuma udandaza ivoka kagasuzuguro ko mu rugo kabaga kabije hamwe mugabo kubwa ntaco wazanye ngo wazanye gashasho kagashasho wazanye kwava wazana ku shamba dushaka kugenda ndakagutekerera utware mu kugwana gaterera hanze kuko ngo nta nico namazi kindi naco no hanura abakobwa bubu je ntiwombwira ngo urantwaye nuko jewe ntakiri muto je ntiwombwira ngo urantwaye ngo urafuye kuntwara nkuko tutananditswe abubu baragendaga je mbona namumva gahuru uyu muza uri mu kabareshe kamaza ngo jewe ndagiye ku mugabo kandi nyana kabineze ngo ndagiye ku mugabo wagiye ku mugabo wa akora umugabo nyene agiye ku mu DJ akamaro DJ none mbe mariage mu gifaransa numbumenga bavuga ngo ni rapport de D6 diffé neza cyane none nyene nabaraso umugabo nyene mbaye none ubu nawe urabishigikiye none nyene arongo aho ntiyemba ndafise umugabo kuva jewe ngiye kuhaba aho hantu nubatse ndamaze kubona umukobwa ndamaze kubona nk'abagore barenga nk'abatandatu aho nta numwe banditse uno musi wazanye no musi sinzi ko bari ko arahonja nuko bari ko arumviriza agasanga sinzi ko nawe abari nk'inzoga uri kuranga ukumva ngo irabishe tikanda yireke kwazabana namusaragiye cyo haje uyundi hari tijyo ryo terambere none nyene mani niga ni mu gisagara nyene hari ibintu numva n'amajambere mu n'amajambere n'amajambere ntwara numva ngo ni kujya abana barabajya kabisa arabaturitse none mbe ujye umwana bigakura je niyo terme niko ndayumva
ni kurya ngo umwana ngo nagiye kurya umwana none uzobajya gushika kuri bangahe gariti zoshika kuri bangahe nyene uzobajya nyene maka nyene usaze ipfuka mubi nyene nkoko nyene hangita bigishobora kuzinga kubi ngo vuye izo bumbona ngo ntizinafuha kabisa kuko je ni wombya no musura vuye ku mugabo urave ku mugabo no munsi ngo kwa ngo ntafise ejo uragiye ku yundi ntafise mbega uzoteba wicara he cyo kibazo nyene twaricaye ariti turicara uratekeje jewe je nibaza yuko naho wowe uri kurantereta ubu nico wowe uri kwavuga ntavyo no kumva cyane wowe wikendereye kubona ka kitu kidogo umuntu kavuga nti nari ibihumbi icambere na mbere jewe nta muntu numwe twoshura ubu nta muntu numwe twoteretana ndusha imyaka cyo nyene icambere icya kabiri muho tungana batungana noneho mbere nja kubatereta ndabashaka kwikoje mfise umugabo urumva ivyo zira mama baje aho gateka mama baje naho cyose ngujya ni mama baje bakita Viviane niryo kukimi niryo gatumba ukiri umwana kiri ku gatumba cyangwe ubu mukazi kwatavuga ngo mama naka nkiyo ndi kuri televiziyo nkavuga ati nitwa Uwimana Viviane nyene ni paratuye kuri televiziyo ariko urumva sica naka gateka ko mu rugo kabisa reka ndakubaza akabazo uvuze ngo uryohe uri kuba witwa mama baje so ukwegereza mikro gato nyuma kunyishura utujye uvuga yuko witwa mama baje muga abantu ubu nkashushu ubu n'abahungu usanga bitwa ngo ni shushu bakobwa usanga mu bebe jiste ni nama ndabibona usanga ujya ngo ndumushushu wanje ikavuga umukobwa mwenzi nibaza ko ibyo bintu bitomfata ariko biraba none n'amajambere nyene oya se amajambere gusa ahubwo n'ubujiji burimo nibaza ko n'ubujiji waburimwo kuko butarimwo nta kuntu nakumaza kwita ariti turasenga ijambo ry'Imana riravuga ngo kira nikizira kufata umugore nkaho umwite ngo sheri wahiye ni mama naka n'umucuti wanje n'umugenzi wanje ko bya sheri byahiye cyo turabizi yuko babyitana n'umugabo n'umugore niko twari tubizi kera cyangwa abandi bari muri fiançailles bagomba batwarane naho nyamaze kubona ko yakwambitse impeta atakwambitse impeta ni sheri wawe wahe nawe mburazi gushaka gutungurwa ku munsi wa nyuma hahandi waruzi yuko ari wewe wamaze gufatisha buko gatungurwa gatungurwa cyane kabisa yes ariko ikindi naco natwebwerega turi mu ngo nitwo kwijajara cyane wo kwijajara namwe birashika nyene mu bisanzwe sinovuga gitsina gabo gusa amaranga mutima nta rukundo bagira rero n'amaranga mutima kumva gusa nakamubonye bobo baraba ivyo inyuma baraba ivy'inyuma nkuko uri kurandaba ntibaraba ivy'imbere niyo maranga mutima rero abagabo bagira amubonye ibisusu agacafushako ariko twebwe umuntu w'umugore nejo ni wambona ariko ndakora ikintu nzaba nakigambiriye kandi nzaba nakizeko sifa kwemera ikintu nta kigambiriye waravye ikintu cyinshi umutwe mba nakiravye avuga ati nica cy'umutwe sawa nagikoze ariko umugabo no munsi arashobora kuba afise n'umugore ugasanga afise n'abantu nkabangaye hari atereta kandi bamwankira ikibazo kihari ndimana mwankira n'abavize amafaranga yani bavuze ko bashaka amafaranga mane rega biragoye no mihanda kwigenda ngo n'amaguru ufise umuntu akurihira moto birarusha ariti jewe ingene nagiye mbona nta kure hariho oya nta kure haba mani tokura umuntu oya none ariti nyuma je twatanguranye n'umugabo sivyo tukiba muri chambrette dupanze tukayivamo tukaja muri chambre na saro tukaja muri chambre 3 na saro mu nyuma twataba tukaronka parcelle yacu tukayubuka tukadufisa upangu gwacu hari kure hahari wapi kure ni he naho nyine umwe mwarashitse ku nta kure hahari iyo bajewe abana b'abakobwa nabagira inama nababwiye ati burya nta kure hariho je nambaza je n'ubundi abisubiyemo ko kwanje niwe nambaza none ko mbona wiparatuye wimara numva mbona ngo ugomba wimaragure uri kuri maragura ku myaka 10 twa tumaze imyaka 40 urumva 40 si tukayitegeza tukavuga ati wasiwe waransize timbi ngo zije nahaje hatameze uku witambere ko riraza ndaribona bamwe baranagiye baranasi zari ipu zabaye nyinshi ubona nyinshi cyane n'abagenzi banje beshi ariko nagana kumenyesha ko je nk'abanyeshuri twiganye murunganwe gwacu twiganye nko twiganye mu 10 mu 9 beshi uri kwana bitegereza ucurira urizwa niki twebwe mu ico gejeni umva ko niga ndi ku mugabo nta cyari kindaje ishinga ko ari kuraba urugo n'abana no kwiga gusa no kwiga kugira mare amashuri
sinitwe ko nakazanye umugore atize kandi nage mu muryango w'abantu bize cyo navize cyane cyari cyambere ariko umwana w'ubura muga ati torikaye tiwapi je naba ndababaza ati nimwige tukihari ejo muzaja kwifuza kwiga tutakibaho katusanga benshi ariko arambwa ati none wako wize ufisa abana uri no kuwo mugabo none nyimbo uwo mugabo wanje ni uki uzoca cyako beje wewe mutima nafise ni wowe ufise si uzoca kuri DJ nagiye kutegeza no kuba afise vision kavuga ati umugore wanje ategezwa kwiga nta nikindi kintu nshaka sinirase kubwa amashure nibisanzwe ariko mwico gihe kuri jewe nico nabona kabisa yego nico nabona yes akabazo ngo manda kubibarize gatonye kuri ico bintu by'uruguri kuravuga n'abajene bariko baraja kubaka ubu hano hanze turabona abantu twitwa ba oji ubu abahundu mvuze ba oji babasore sanga ipantaro bifurikira tunikirato nyene basi nyoto kuri kuri pakizo gifise umenga ni modoka donc kinini abajene abakobwa ije zose zigakora nzikundira dongo yabikuye abakowboy nibo zikundira iyo muri abanyarishika ukabahanura hagiye nti none mbe mimeze gute mu bisanzwe nafise abakobwa babiri bariko baramera nk'abakura umwe afise 17 undi afise 16 umva ko bakuze kandi n'abakobwa bafise igikuriro kuko bo ntibahangayitse bajya neza kandi bateza gukura bagakora nikundi je nama ndababaza ndi muhira none nkawe mu majambo make nkawe uri kuriraba umugabo wejo hazaza n'uyu ushaka camera mbere shaka umungu yambara neza mbogari yambara neza vaye ivyo bintu abikura akora iki kwanza kandi ivyo bintu biyeje muzoza kutugora ntubagura umuceri cyo tuzi ko twabasohoye yanamuteye ninda ice cream akaruzo igura uri kwavuga ngo ivyo ukubwo ari genzo kwiga nkimara wangutskuru wanje ko genza mumenya nije ndamumenya kuhera rakara jero nakasa mutwe rero ivyo nawe yivuga ngo bisika oji ko boye ngo dukundana hariti ceni ingwara mufise ceni baze ko ari ingwara yateye ubu mugwaruka nibaze ko ari ingwara yateye mugwaruka nija ndakubwira ati nta na vision baraba eske naka ko dukundanye azonshikana he mbe naka ko dukundanye azongeza he niyihe vision afise azonshikanako ceni baza yuko nuko nyene batabona nkuko mbona ta vision ufise je sino kurondera gushaka kwiki no yariti no kushaka kwiki nyine ata vision nyine yumva nyine mwamujanye hatufise ngo ambikira to citse wagikuye niya barari ba mwijoro na ari tibiga nkukuwe umeneka ujya waje kugura ikirato cy'ibumbi cyane hari parcelle ufise mu muji nagibanza kurenda parcelle mu muji umvise miliyoni 5 mu mufuko naho nyene batsikiza miliyoni 5 utofa kuziyerereza nkuko ufise parcelle kameme ariko buriya n'umwana hari abasa baramurondereye baranapfuye bamusiga imitungo naho yojya naho yokora icyo ashaka cyose nta ngorane we murahuye uzi ikintu kibabaza gusumba ikindi indero tuba twarabahaye umwana ukamwita ukamuha indero ariko ntagusonzane ntakugendane gusa ntase nabi ku bwawe ariko akari wandi umwana kumara amazi asarisha yumisha wa mwana tabuze haba hari ha mwana hari ava kwishura shikarima ari wa mwana ava kwishura ashikaje kuvoma ariko twegwa amabomba ari mu rupango ntaja no kuvoma hariho n'abakozi bashika bateka nuwo kwirabira ka cinema nuwo kwiraba telefone ubu kuko nta mwana uvuga ati basi twa hari gihe tuvyorosha twavuga ati basi ntagire ntazohure naritira hari yango amugure telefone umve ko bimbabaje kavuga ati reka genda yimuguriye telefone abi hafise telefone nze nina namuronda nzomuronke ariko cya ndigi nayimuhereza cyo gikoresha kuja kurondera ngo nyiba baba ngo aba besto babitangwa bakibega bacha aba besto bonzi guraje genda kwingira aba besto bongo gisigurike naje na Jones ngira nibivuye muri best akambere shaje mwa usanibaza ko best umugira ufise shera donc mu best n'umundi muntu donc akandi nyene nani nabakije rega yandi ko ndakubatsa ko ndavyumva uko kujya no mu best wa twishura muri commentaire okay nibaza ko muri commentaire baza kutwishura yes reka tuje ku ruhare rw'abahungu naho hano hanze hari abakobwa ariko bari yaranje akaja hanze Arabia Saudite guhiga amafaranga kasanga n'umugore kobwa yaragiye afise 30 ari afise 35 ararondeye amafaranga rubatse urupangu mugagahungu k'imyaka 20 bariho barayishanya kandi bakimezanya ko bazotwara ariti iyo umbwiye rero ko abo bantu nshanshavura cyane umva shavuye cyane ariti uratse kutamenya ikujanye
uratse kutamenya ikintu kikujanye iwanyu baragurishije agasambu bari bafise baragurishije aka parcelle bari bafise kugira bakurondere kugira ugenda sivyo bobo muhira nta nico banagukeneye ko bashaka nawe uzo kwiteza imbere uzobeho wishimye nawe wakuze nyine urazugeze hari yariti urageze hari nkuko hamba babaje ndagiye aca mfatana nawe uravyumva ukambaro kibana cyangwa ubu nibaza ko nk'umunsi wo kumva nuri indege nagiye nibaza ko nabangiye kurondera imodoka nziza kuri pangu ndarufise n'abana ndabafise ngiye guhiga abandi ntabwo nkeneye ngiye kurondera umutahe wa mbere hamwe nzoza nka kwita imangazini ngabo kavuga ati yari yarahonyoye ku kibuga c'indege kabisa yaragiye hari kurondera amafaranga mugabo ku ruhande rw'abakobwa naho nyine ndibaza ko abakobwa bahariho n'abahenda abahungu none umbwira gute ego urafise amafaranga none baza ko batayaba bamwe bamwe yarite erega bamwe barayaba ni uko n'abahungu bamwe batanga amafaranga bakayaha abakobwa n'abakobwa hari arabayatanga akavuga nti ndakubise mu $100 neza ubaka inzu wowe kubera urabona ca wubaka inzu akagura parcelle aho nyina nase bari hari ashanta n'amavuta ariko baranake akaca yahiriza ariti genda wubake gerugure parcelle ariti nawe cyakora acagenda akacahagarara aho kwa pastor urabona kwiyenzo kwa pastor yo etaje aguma mwereka parcelle ziri hajya ni inaguza akagenda akamufotora kiyaranjagira parcelle nziza ni inaguza neguza miliyoni reka nangura kubaka acagenda kwishana habari kwa rubaka ndiko ndubaka naha urabona higeze sheri ngeze ngaha naha urabona amaheruka kurungika acha kwereka mu nyuma yayihejeje inzu y'abandi kacenda kwifotoreza akabagira ati je ndabaha amahera bwo nifotoreza hano hantu kubera hari umuntu ngene kurungikira ifoto washanda nahatembere none je kuma ibihumbi ijana ukacitembera mu nzu nta nakimwe hari cyo bintu hayaye injira nangorane isiga inoti ngaho hamaje wigwinjire uharare cyangwa ati inzu nayihejeje sheri inzu nayihejeje aho nara kime yakoze y'amahera yiwe ariko arajya abandi basheri biwe babandi wanze nawe ari hari yango ariko aratigisa yiparatuye neza azoja kwinjira mu nzu ari tugatunguga umaze kugera mu Burundi ni babandi ucisanga baciye ufimburagiye gute biranka ko wiyahura bikanka ko wiyica ubwo yica ukora kubera ko atana kimwe wazanye igisabo cy'abantu kiratanguye mu muryango nta kimwe babamari ugiye kimariye umuhungu icakora yazaho kagafoto si we yaritira bagashizeko uciye ufata nk'akandi gafoto kundi muntu akazi ndikucyushirako kuri wewe ni yavuga na pere video nta ngorane uwo musi zogenda bagutera make up bibuza amahera muhari muri salo bakaguta make up nziza ukambara neza ukaca ufata neza gangi bogara ayibonye hariya kifotora ukasubira kamurongikira ucumva gusa kwaza kuri indega zoza muhuru ugenda nawe ni ufata mu mitike cawijabukira no cawijabukira nyene erega by'indangara biraribwa rega hahandi biraribwa Kiragoga ari arabyaza wadidi yindi manoro y'ubuntu yes ari ikindi kintu rero ngomba tuvuyeho gatonye ngaha mwibarabara rukundo rurahari ariko no kumarezo sosio wamubona kumva ngo umuhungu yiyahuye ngo kubera ngo umukobwa mwansi aho ni baranabona naga jewe hari gihe urabona ko iyo shiza agafoto kuri Facebook rero urabona hano kisura yanje idasa nabi oya ntusa nabi agashira ko ndenda agashira ko ngabanyandikira umeze gute cihutirwa nkora kimbaza jewe ndi mama w'abana babiri ndubatse si umugabo wifuza ko dukora gute nashaka dukundana cyane si umugabo bamwe wenda nababaza ati none ushaka bigende tuzobonane kugira bigende gute Facebook barayikuranira ko n'uyundi aha ni kugira usatu yage umara umwanya nta bindi kugira kwera yuko ni occupation iyo ni occupation ugomba ukora ariko gasaba umuntu wawe kuri Facebook ariko nitubuze ko no kuri Facebook utashaka kwakura umugenzi ari twashaka kwakura n'abagenzi bazima kabisa mukagira n'ikintu mushitseko c'imigambi gakorana n'imigambi ariko si bose nibicajara hakwicajara kubamo benshi nibisoma naje ndazanye nakwisoka gafoto nage bakankuta ko make up nziza mvuye igisoko gishasha wavuga ati uja mu cyankumini yahe kaje ni wono wenda ngo ndi nkumi yovyemera nibihendere mwavyumvise nimwadi fara nagira uwihenda cyane nayo je ucyambere nambere ukimbaza nakwaza ati urubatse oya nkibona kutubatse block direct tubwo ni bwabo none utabrosi wewe uri musiba batete tuvuga niki nyina wabana babiri nanje jo nzobana uko abana nimba n'ubitana baye sinzi usanga garabaye yes ubwo rukundo rutuma biyahura none wumvira ko byoba biva kuki ariko je narigeze gukunda umuntu ndakunda umuntu
narakunze umuntu nongera ndamukunda kuburyo nari kwiyahura bibahora ivyo by'urukundo rwo kwiyahura ati wowe nturakunda jewe je ndamaze gukunda ariko ubu narabihevye unamaze gukunda nazo ko yakana twese sivyo turi mu twe dukorera amafaranga gusa cyo vyinkunda namwe yatwibifisemo bibaho hariho imyaka ugeramwo kumva umengo baye udakundana uri inyuma y'abandi bose y'amajambere nyuma y'amajambere ko udakunda ariko nagiye mbona byose ari ubusa nubusa agiye mbona atari cyo wona shika ko mbere kubera nubusa kuti nyine urazi gituma ari ubusa erega ari tujye ukunda ntagukunda wari ubizi kujya ukunda atagukunda wari uzi kujya nawe ukunda ujya nawe udakunda ari wagukunda tubiravye none nyene gute kandi nyene umengo ukunze umuntu ubona bimugaragarije mwavyumvikanye ibintu ari good fine wewe bariko baravuga kugaragariza urukundo umuntu ni kuvuga iki kugaragariza urukundo umuntu ni kuvuga iki wewe kumwitaho ni kuvuga iki nyine kamuhivya akeneye none bibaze ko ryari ko urukundo gari cyo waruzi ko ushobora kubimpa ukabima tukanaryamana ndetse ntanagukunda atarukundo no tanda gufitiye fise profit yo kugira gusubima bijya biye nyimbara amafaranga uyacikane wigiye none nkagenda nkagenda ntanagukunda kugira ubone ko umuntu agukunda kenshi buryo umuntu mutari kumwe niho ubona ko yagukunda mutakibana dufate nk'ubuje nkawe turi kumwe nk'uko dukundana ubona umengo nibisanzwe antangora bugo tubanze kuvana muri twebwe babiri haraza bikira akavuga ati nakarankunda kabisa iyo cyangwa umaze gukundana n'uwundi muntu ku ruhande umaze gukundana n'undi muntu uravuga ati nahuje naka nawe yaragusumba kabisa yaraguhejeje yabya nawe yarama kandi gakode yari yarasizemo yes Viviane ndakunda kuvuga bivye mugenda yes Viviane tukapere nkaco kurangiza ikiganiro gatonyi kuko tuyaze byinshi tugishije byinshi ngira ngo kumburuje n'umutundi watubwiye cyane twayaze ku rukundo ariko wanyago nyene nkuruje ndi mu rugo urimo nyene je nkunda rurimbo nkuko kwitwa cyangwa twaratimvye ngo madamu naka we sinjizi niba bakinyita ngo naka bavuga mukana kujya mukana turavugira ngaha numbo yavuga ati ngujya si mukana yes gira rero impanuro yanyuma utekera abantu bari yaba abajene yaba abantu bubatse umwanya mutonyi kugira ngo twigire mu bindi reka ntaratanga impanuro ahubwo mbanze ninjire mbanze mvuga akantu gatoya ku bantu bubakanye ku bagore n'abagabo ariti ingo nyinshi kububakanye nazo sinzi ko nokagira ko ndakavuga nyinshi ziriko zirasambuka hejuru y'ibintu biko biraba mu ngo ariti rajura abana na telefone yiwanje ugasanga umugabo aradasinze ugeraza kora ivyo nanditse n'abanyandikiye akaca hera ko nk'ubu twandikiranye nawe twavuga ati none we vyabindi gute byabindi ntavyatsi arabizi byabindi wende kweshi dukundira mu kazi kwavuga ati none vyabindi gute hari go nambye ati none vyabindi tuza hiki igano turimo kananyereka none vyabindi gute aho sina kwishuye gaca korekera ku telefone aho naryamye nasinziriye ngurumva ngo vyabindi ngo nibizogenda ngo mbwira tuzohurira niki nawe urabigiyeko cyavuga ati none uyu ko kwagiye orsije ivyo twavugana ko kagiye orsije nahandi sanga mariko murandikana n'umuntu ubwo wagaye ariti je nakugaye ko ivyo kwambwa ntavyo shaka ntavyo nkeneye usanga umugabo aragiye ko arandikiye wewe arakwandikiye ngo none vya bindi gute nguzona gute basi navyemeye yemeye n'ivyo atazi wewe wanagaye kwanza wewe kubera yuko warunkeneye ucoheraho wandika mukandikiranira ukazamushikaye nka saa 8 z'ijoro ko murandikiranira hagwa ukanatangara ubonye n'umuntu nk'umugore w'umuntu kubera abonye izina ryawe cyabonye izina Viviane ni telefone y'umugabo wiwe jewe ntazi business dukinana abagore babo ngene bameze bazi yuko business tuzakorana n'abagabo babo nizaze rizo kuryamana ivyo nibikina kikenewe uje kuryamana n'umuntu ivyo nibinagikenewe twafise izindi business dukora atarizo kuryamana n'abantu kandi zitwinjiriza ugasanga agiye nka saa 7 z'ijoro ahingira umugabo yasinziriye cyatora telefone acha telefone none telefone je nanjyamanye n'umugabo wiwanje ndaryamanye n'umugabo wiwanje urekora telefone navyuka mu gatondo ndavye telefone nkasanga mu apere ya saa 8 z'ijoro oro uwo muntu je twiga tuna telefone no mwijoro twiga tunandikana no mwijoro nyimba twandikana ku murango tukavugana business dukora biraheze
aho hose kwigwaza umutima ngira ko mpanura n'aba bagore n'aba badamu bo mu ngo mwiyubare kuza muratora amatelefone y'abagabo sivyo umugabo avugana n'abantu bose ashaka ariko je none umugabo yangura telefone kandi nzovugane nawe gusa tuzaha tuvugana akazi nzaca ndagahagarika business nkina zindi nzoca ndazahagarika kubera yuko umugabo ntinya ko aza gutora telefone jewe unashimiye telefone yanje nta code harimo code muhira yose reka n'umukozi wo mu rugo azi uyitoye rero karaba ibyaciye ko birabikuraba je n'ibinandaba wowe uragwara umutima je ntangorane ariko je sindigera mu buzima aritire tumaranye umugabo wanje imyaka 17 tubana mu nzu aho simbuze utarabana tubana mu nzu ndani umugabo wanje sinzi code ya telefone yiwe burya n'ubu naho yogera nisanganya nkubo akava no mu mubiri agapfa nenda kuja kuyikuzamo code limunkuremo code ko ntayo narinzi ko ntishishikaje jewe telefone y'umugabo duhura ampayishira ku muriro ico kintu cyonyene ariko yagonjeje nawe itora ntaco mfise niyagirize nawe wasanga bandi banyandikiye ubushize mu mutwe birakuraba kuko niwe ushatse gutora telefone ico nagira mbanze mpanurire abadamu bo mu rugo biyubare cyane kuza baratora amatelefone y'abagabo kandi n'abagabo nabo birinde kuza baratora amatelefone y'abagore imbu mugore wo mugure telefone warayimuguriye nyene arafise nawe nivyo avugana n'abandi ko ntibavugana nawe gusa kandi n'umugore nawe amenye ko umugabo afise abandi bavugana kandi niyo cavugana n'igitsina gabo cyonyene umugabo ntashaka kuvugana n'igitsina gabo cyonyene cyangwa ngo umugore ngo avugane n'igitsina gore gusa nivyo ukunda aho twaturi kwisi nisi ntiyoryoha oya reka rero muje kugwaruka mpanurire ugwaruka gwaruka rugikura ku bintu ndiko ndabona by'ubu ndabahanure mwabakobwa mwe ntimukirukange inyuma y'abahungu unuko yambara neza ngo nuko afise umuduga nuko afise ibikurura ariti wicaye Imana irabiguha je nubona ko atamuduga ndagura ndafise vision neza vision 2029 fise vision ko nzafise imodoka yiwanje aritire ya modoka atafaranga nayo ry'umugabo rizo baririmwo numwe yaba umugabo wanje yaba hande nta nama sponsor yo hanze keneye nzofise imodoka yiwanje ngenderamo ndafise n'umutayi wiwanje nkoresha 2029 kiri play kiri neje nkaba nkihari uzumpinyutse Mje ndavyumvisa hati kuri kamera kuri kamera ndavuze neza uzukavuze kabisa zukavuze 2029 nzo niyo vision fisi cyanza afise imodoka yiwanje n'umutaho ukwiye ta muntu numwe ndiko ndaraba ko kwa amaso ta numwe mpanze n'amaso 2026 yo naje ndi mubi cyane reka Imana ivyumve Imana ivyumve ijuru ribirezagire tubicakire reka rero ngire ko mpanura na abo bakobwa telefone nziza umuhungu yoyiguha byose yobiguha icyo ushaka cyose yiguha ariko umenye ko nawe afise vision ariko ayokenerako nta kindi akeneye kuri wewe ko nta kindi kintu woma kimunezera sex yonyene niyo ashaka waja kuzimu waja he niyo ashaka kuko nta kindi kintu umwaka umwe ibiri sawa yo yihangane ubwo kuwa gatatu azoteza kuviza kijya nyene cyo tumara wo kwitonda kabisa nta biracitsa hari mwabana b'abakobwa amwe nta bihari nta biracitsa hari witonze urabironka ivyiwawe kandi mu mutekano reka manwe n'abana b'abahungu namwe mwabahungu umwe abakobwa ni beshi kwisi habiracitsa hari ngo nakangwa arancitse nguda mukobwa ni mwiza beza bazoguma bavuka ariti beza bazoguma bavuka umo kwa 2026 hari abana bakuze beza 2027 gutyo Imana ibayira gutereka beza barahari cyo tumarona ngo ndabaha impanuro mwitonde mugende bukebuke mushira ukuguru hasi mugana wa muri ibyo ngo shira ukuguru hasi wishize ukuguru hasi byose birashoboka nico kintu no bahanurira bitonde kwinjira mu rukundo sawa ariko nabonye banze baraye imyaka bafise banze baraye nabo binjiranye mu rukundo je ndashaka kubona guca itiye nkinjira mu rukundo wewe ariko we tarukundo uzanye cyangwa wa mukobwa we ukaza kuri jewe wibaza ngo ufite urukundo atagongira haro nundi rukundo rwanya kuri uko rukundo rwanya kuri niko bakeneye kwinjiramo kabisa yes reka tugushimire Vivye impanuro bazumvise Vivye azomba bari reka ngushimire Viviane ni Viviane Uwimana impanuro wayumvise kandi ndazi bagiye kuyigendera hari abajene benshi cyangwa bakaba kuri kiganiro kandi cyabigije cyabwiye byinshi kandi cyari kinaryoshe ndagushimiye cyane akoze kwitabira ubutumire namwe murakoze cyane yes ndabibutse ko utegeza gusonda subscribe kuri Erior TV ni jewe nyine anje kiri yose miliyoni ntikereyaliste nyine wawe ndi nyene nkibisanzwe mani bansezere ba pepeye reka ndabasezere 2029 Uwimana Viviane imodoka ndayigwaye ati kabisa nijuri vyumva kabisa yes reka tugushimire murakoze cyane namwe reka ndabashimire yes naho umunsi nk'uja bless you